Reka tubaramutse bakunzi ba Nkirebutse TV tubipfuriza amahoro y'Uwiteka uhoraho Imana yo mushobora byose. Nkuko mutubona turi ku mugwa mukuru wa komine Mugina aho ni mu ntara ya Bujumbura. Ndi kumwe n'umushitsi canke umutumire ku Nkirebutse TV, namusanze ari mu ndimo ziwe ariko azunguruka araba ariko akora, naho rero nashimye kanje kumusangayo mbone ndimo ziwe ziteye igomwe, inca ndamusaba ko nogenda ndahakoreye ikiganiro. Nabone yanyemereye tuja muhira kubera ko yarambwiye yuko asanzwe anoroye kubona ko namubaza aho asanzwe akura ifumbire akoresha kuri ibyo murima wiwe. Niho yacambwa ko yoroca mushima nanje gushika ku rugo iwe asanzwe waba kugira shobora nanje kwirabira ibyo bintu, hanyuma ashobora kutubwira ubuhinga akoresha mu burimyi bwiwe no mu bworozi bwiwe asanzwe ajya, kuko ibyo afise byose biteye igomwe nkuko muriko murabibona kuri aya masanamu. Munkunde rero ntangure kumuramutsa. Turabaramukije. Amahoro cyane. Mumeze neza? Yego n'amahoro. Amakuru yanyu? Turashima Imana. Ndabasabe mu twidondore. Ku mazina yanje nitwa Ndayirukiye Christian. Sanzwe mba ku mutumba wa Nyagaseke, komine Mugina, intara nayo ubu ni Bujumbura. Bujumbura mwamaze kuba abanyabujumbura. Turabanyabujumbura. Turabanyabujumbura. Ni byiza cyane Christian. Turakunze kumva avuga muganga Christian. Dukarengana bati muganga Christian, abantu benshi bavuga kwazana n'agahimbano n'agatazirano canke hariho ibindi kintu mwatubwira ko iryo zina rya muganga naryo. Jewe nsanzwe ndumuforoma. Sanzwe ndumuforoma. Nkorera mu gisata c'amagara y'abantu. Umva rero benshi banzi ku izina rya muganga Christian. Ego. Muganga Christian. Muganga Christian twasanze mu murima. Muriko muvyura ibintu by'ibiharage, murabamwo mu gibiki, ibigori, ukunuku. Ujya murima mwamaze kumunyemerera ko ari gwanyu, kuko ndiko ndabasaba ko dukorana kino kiganiro mwamenyemera ko ari gwanyu. Yego. Iciyumviro cyo kuja mu byerekeye uburimyi usanzwe ukora mu gisata c'amagara y'abantu mukaja mu gisata c'uburimyi n'ubworozi mwagikuye? Ico ciyumviro caje kera. Mbere washaka nakigize nkiri umunyeshuri. Nakigize nkiri umunyeshuri kuko ndibuka igihe ndonka diplome ko nafunguye akanyama inkoko nari noroye. Yego mu munsi mukuru bangiriye harimo bimwe mu byo nari nsanzwe ngizente noroye. Yego. Urumva ko rero ico hari ingabire yari muri jewe. Mugabo neza na neza mu mwaka w'ibihumbi 2022 niho navyinjiyemo neza ibijanye n'uburimyi n'ubworozi. Yego. Urumva ko si kera cyane. Imyaka 3 burya si mike kuri ababine. Yego. Uri mu bintu by'uburimyi n'ubworozi. Yego cyane. Ibyo ukunda kurima hajya twabonye ibiharage n'ibigori. Ukunda kurima iki hanini? Ibintu nkunze kurima wabonye ibiharage, wabonye ibigori. Yego. Nivyo twabonye hariya. Yego. Hama ndarima rero n'amashu. Ndibaza ko wayabonye. Ndarima n'itomate. Avutangara ndakubwiye itomate ino. Avumbaza ngo nijya mvura. Yego. Ndarima n'itomate kandi neza. Uzirimira hino nyene? Yego. Ziragoye mugabo ndazirima. Mugabo n'igitegwa gisaba kwitanga. Yego. Aho twasanga mu murima, twabonye umurima wanyu ukuntu usanzwe umeze. Yego. Umurima mwiza ubereye ijisho nkuko bariko baradukurikirana ngaha bariko baravyibonera. Yego cyane. Nubwo hari buhinga mukoresha kugira umurima wanyu umere kujya? Ubuhinga sanzwe nkoresha subundi. Ubwa mbere amase y'ibitungwa sanzwe nkoresha namase aba yafashwe neza. Namase atanyagirwa. Ndayakura mu ruhongore nkayashira muri Nyabarega, hama mu nyuma nkayakura muri Nyabarega nkayashira ahantu kugira ngo ahore, haba ico bita decomposition. Amaze rero kwidekompoza atanyagiwe, yavunze nyene, yavunze neza, aca ashobora rero kuyakoresha. Ico ni kimwe mu bituma ibitegwa vyanje bisa neza. Yego. Nta kabiri. Ikindi naco gikurikira gituma ibitegwa vyanje bisa neza, ndabikurikirana. Jewe
ntabwo bashobora gutera ntari mu murima. Nk'ubu mvuge ngo abakozi bazoja gutera ngo ndabaha imbuto n'amase ngo muzoje gutera. Oya, mu bisanzwe ngira abana bibonye ko jewe ivyo ntera byose ndabitera ku murongo. Yego. Rero kuko ndabarungitse tutari kumwe hari bishobora kubagora. Ariko rero ko wabonye ko ntera ku mirongo, mba ndi kumwe n'abakozi nkabereka ni wewe ca ibisoro uku nuku. Banze mushiremwe amase y'inka angana uku. Muce mushiramo kandi n'ijya fumbire ya fomi dusanzwe dukoresha. Ariko manyu bawuronkaga muganga ukurahe kubi ku kazi bigenda gute canke ukoresha mu weekend gusa? Oya, si mu weekend gusa. Umwanya burya hari ikintu abantu benshi bataramenya. Nta mwanya ubura ku kintu umuntu akunda. Rero hashobora kubaho ico bita recuperation. Hajya mu karuhuko basi. Uyu munsi ukaba wakoze nk'abararamaza muhora ubibona mu gitondo agaca atakaja kuruhuka. Rero jewe mu mwanya bita recuperation no mwayo ma weekend nyene uvuga canke mu gihe ntafise akazi nja muri ivyo. Ega saho gusa ni nyuma y'akazi. Hajya ku mugoroba ushobora gukora nta mwanya uba mutoya rero. Twarigeze kuyaga n'umuntu, hari umuntu ari muri Cameroon. Turakunda kuyaga. Yarambwiye ati umurima barawugendera. Ati kandi umurima naho utavuga mugabo urumva. Wumvise ibintu bibi? Ntuvuga mugabo urumva. Urumva ko mwene umurima yawugendeye. Kumva nyati jewe databuja wanje yahageze. Erega umurima uragwara. Harimo imfunya zitera, imvura irashobora kuba nyinshi, bigasaba ko uja gupompa ibiharage. Ivyo vyose rero wagendeye umurima ucubona ikibazo umurima ufise, ukacuvuga uti ngiye kuzana imiti ukayivura kujya ko abantu nayo imirima iragwara. Kandi sinivyo gusa, iragaburirwa. Wibagiye ko nakubwiye ko bijya bigori biri haruguru wabonye ko bifise jonise. None iyo jonise toyikiza gute? Nukubivura, nukubigaburira, birajya igitego kirajya. Niyo utanahashika ngo kimenye ko wageze mba nta je ntwari kuri. Oya sinabimenya, nico gituma ntatuma rero. Nico gituma ntatuma nishikirayo nkabona igitego ingorane yose gifise. Ariko hejuru y'ivyo ndafise umwagoronome nkunda kwigira ko ibintu cane. Ndafise umwagoronome nkunda kwigira ko ibintu cane yitwa Constant. Asanzwe akora mwishirahamwe bita Naseko. Ubu burarizi bakunda kuzana ibigori. Ibigori birobanuye nkabazoka nk'akarorero. Nariho n'ibindi bigori yari yazanye ino bita Tiribo. Mwarabirimye navyone? Ko twarabirimye. Byareze mugabo sinabikunze cyane nk'abazoka. Vyera ikigori kimwe ni kinini mugabo usanga ari ikigori kimwe. Mugabo hajya nkojya murimo wabonye hajya bazoka ni ibigori bitatu canke bibiri. Icanyuma ni ibigori bibiri. Igihetse giheka bitatu. Ego. Canke ibigori bibiri cabuze. Wa mwagronome rero agufasha ibiki? Uwo mwagronome si vyinshi afasha ngo arandondera. Oya ntandondera, nije ndamurondera. Nije ndamurondera. Mu bisanzwe nari mfise n'ikibazo ubwa mbere mu bijanye n'uburimyi, nararima nabi. Wasanga hari ivyo ntashobora gusobanukirwa. Ngitangura kurima ire ijya fumbire ya ire, nari nzi yuko hajya ushira mu kinogo cy'igisoro bawiheje uca ufatana ire ugashiramwo. Mugabo yagiye aranyereka ati ukoresha ijya fumbire ya fomi imbura, kabanza ukabari ukoresha. Acambye ati ire rero bayikoresha mu gutotahaza mu nyuma niho uyishira bitanguye kumera. Bitanguye kumera. Urabagara canke uranyanyagiza gusa? Unyanyagije, kunyanyagiza sivyo. Urumva unyanyagije ushobora kuba uri kuragaburira n'ivyatsi birimwo. Ushira rero iruhande y'ikigori. Ushira iruhande y'ikigori. Wamaze kubagara canke nawe ubutabagaye? Mu bisanzwe iyo ari ahantu hateze, iyo ari ahantu hateze urashobora kubanza bakabagara hanyuma ukaza ugashirako. Mugara ahantu hatemba hasa nk'agasozi, uca vyiza uca uyishirako hama bakagenda rero barashirako akavurero hejuru. Kubera iki uko izo nzira zibiri zo kubishirako?
izo nzira zibiri kubera ko ku musozi naho nutoje banza ku musozi bashaka kwishirako imvura igacigwa imvura iguye rero bamwe bari hepfo nk'uri nko mu mwonga niwe ubutabiriye benshi ntibabimenya rero ubutabiriye ujyaho hepfo mu mwonga cyangwa hepfo yawe basi twabonye aha musanze muba muroroye ingurube inkoko inka nkuko bariko baradukurikirana bariko baravyibonera yego niyahe fumbire muri iyo ni y'inka n'iy'ingurube n'iyinkoko ukunda gukoresha mu murimo ifumbire bijya byose noroye bijya bworozi bwose wabonye ifumbire yose ndayikoresha mugabo ico nokubwira mu bworozi nabonye ingurube ziratanga amase meza afise akanovera yego cane uramaze kuboreshwa mwana niyo yimbura cane gusumba yego ungize nka comparaison nkaraba hagati y'amase y'inka n'ay'ingurube ay'ingurube niyo afertiliza cane isi gusumba ay'inka yego twagize mu murima turabona ukuntu warimye hari bagiucamwo sinzi kuno byita utuntu tudukaro ucamo agahande kamwe mu nyuma kandi hari ibyo nashoboye kubona haje marimuri aboyeho ubukaro butatu hariho ibigori biri hejuru bigomba gusa nk'ibirimo utuntu tw'umuhondo harimo biharage nabyo nabonye bimwe bifise amababi menshi bindi bifise amababi make ibindi bigori nabonye hepfo bisa nk'ibigomba kwirabura bihinze cane kubera ikintu gitandukaniro mu murima wawe itandukaniro reka mpere ku bigori wabonye ko hari ibigori vyo hepfo ku ntango n'ibiri haruguru yego cane bijya bigori rero itandukaniro rihari bimwe hariho ivyaroseyire n'ibitararonkayire bijya biri hepfo wabonye bitotahaye gose bijya narashoboye kuronkayire ndashirako muga bijya byo haruguru wabonye ko bifise akantu k'akajonise hajya rero kajya kajonise naho kataboneka gose muga urabona ko karimo ijya ni karanse rero bifise hajya hari ikibura bihajya rero biraburayire kugira ngo bitotahare yego nico gituma ahubwo wabonye n'umurima nawutembereye nawutembereye kugira ngo nshobore kumenya ingorane bijya biharage navyo wabonye ko ari bifise amababi manini bifise amababi mato bijya ni variete zibiri nagomvye gutera hajya ahantu kuri memetere kugira mbone ibishobora gutanga umwimbu gusumba ibindi hama ni nabone bitavyatanze umwimbu gusumba ibindi aba ari byo nca nkurikirana zabavyo kwa murima nivyo nca nama ndima muganga Christian mu rugo twabonye ibitungwa byinshi mbega bahagiragurisha ko twabonye igurube kinini kingana n'imvubu amahanga kabisa kijya ni kigurishwa canke bikorora nyine kujya kizovyare bimeze guteyo ijya ngurube ujya bwoko bw'ijya ngurube ijya ni kase nziza gose cyane ijya ngurube natanguye kuzibona hariya kubabikira hariya kuri paruwasi hariya haruguru kubabikira hari umubikira rero twari dusanzwe tuzinanye tumenyeranye yitwa Agripine umengo yari mama mukuru wa hariya ku paruwasi rero jewe narakunda gutemberayo hariya bakanyakira uratse ababikira n'abantu basanzwe arabavugira amana nyene barakunda guhuza gose n'abantu barakunda guhuza n'abantu narakunze rero kujayo ndaje hariya mu kibikira ujya mama Agripine ndamubaza nti nagomba untembereze ndagusabe mushikana hari ubworozi bwanyu yarantwayeyo ncamvayo rero mfise iciyumviro kijya cyumviro cyazijya ngurube wabonye nagikuye hariya ku paruwasi nabaye hariya harababikira yarantembereje rero ijya rase rero nca ndayironka rero ijya ngurube ijya n'ubwoko bwiza gose cyane ijya ndashobora kuyivyaza ijya ndashobora kuyivyazamwo igitangura yaravyaye ingurube 10 yaramaze kuvyara yaramaze kuvyara hama ibyaye ingurube 10 narazikozeko ndaronka agafaranga ubu rero wabonye hajya umbwira ati ko nabonye bwata gose umengo ni mbe wavuze ngo imvubu waigera nije n'imvubu
hagera mu mezi iri mu kuvyara hagati ya ro 12 na ro 13 ku itariki 12 na 13 izovyara. Cyo gituma rero ndayitwararika n'imbere yuko nja ku bindi bikorwa mbanza kumenya ko bayigaburiye canke yariye kuko isanzwe ifungura kabiri ku munsi. Ego kabiri mu gitondo ku mugoroba. Mu gitondo no ku mugoroba. Saa sita ntibikenewe ko. Oya saa sita ntibikenewe. Saa sita nca ndayireka ikaruhuka. Ico nkora gusa saa sita mvuye nko ku kazi ndaraba gusa ko yanyoye amazi. Yego. Nibyo bikuye he canke barabikubwiye canke babisananishije n'abantu kuko abantu hariko dukunda gufungura gatatu n'umuntu abafunguye neza sindabizi. Gufungura gatatu ni vyiza. Mugabo ubworozi canke ibi bintu tworora zaba inka zaba ingurube zaba iki uko wakimenyereje nuko nyene. Yego ikibi gusa nuko ucicisha iki inzara. Mugabo wakimenyereje kurya kabiri kiramenyera ivyo nyene. Uragihiye ibifungurwa kugira ngo gihage gusa nta kindi. Izo ngurube rero zanje zijya kabiri ku munsi mu gitondo no ku mugoroba. Yego wabonye n'ijya shuri ijya shuri wabonye ijya ivyagwa n'ijya nyene. Kandi ijya shuri ubu irakwije umwaka. Ego umwaka ungana kujya mu mwaka ufise umwaka umwe gusa uko no kuri ijya kwije umwaka. Naho nyene hariho ibintu vy'ingaburo ntashoboye kuronka ariko iyo ndabironka ibisumba hajya. Mugabo urabona ko mu mwaka n'amezi 6 izoba ari imvubu nyene kumwe wari kuravuga. Izoba ari imvubu zo bikaze kabisa. Yego cyane. Abenshi ubu aborozi tuze kuganira baravuga bati korora iki gihe ingurube ni kuzimbwa. Urashobora gusanga nk'iyo ngurube yanyu muvuze ko ijya kabiri ku munsi ishobora kurya ibiro 2 ku munsi. Ugacuharura ibihumbi 4 ku munsi. Ikirubu cy'isondo kiko kirababa ibihumbi hagati hagati ibihumbi 2 naho bidashika ariko kiriko kirababa 1800 2 kiko kirababa. Rero abantu bagaca bavuga bati uharuye ku mwaka ushobora gusanga ibiriye miliyoni 3. Ugacuraba nk'iyo ngurube nayo ukacusanga naho yigurisha yovamo 3 nyene 3 ukacubona kigira ati nta nyungu irimo. Mwebwe mubibona gute iki aborozi? Urakoze cyane. Wewe wabonye ubwa mbere ujya murima ingenusa. Yego. Inyungu ya mbere ndayikura ku masi. Cyo ni ca mbere. Ikigira kabiri nkijya ngurube wabanye yuko ivyara. None fata ubwa mbere yavyaye ingurube 10. Ijya iratanga ingurube nyinshi. Ni hagati ya 10 n'8. Hagati y'abana 10 n'abana 8. Bavyita ibibuguru mbega ibibuguru canke abana b'inguru. Yego cyane. Iyo rero ivyara hagati ya 10 n'abana 8 canke ibibuguru 8. None ubu ikibuguru jewe hajya je ndakigurisha 250,000. Ubu nkibizovuka. Yego nakirose kandi aho naho nyene barirukanga. Ubu no sika avance ya 50. Oya sinokwemerera kuko ndagitanga nakihoye. Nawe tugira ukwizera mugabo utanga ico wabonye. Yego canke ne bavuga ati hagiye kishobora kuza ari binini. Yego cyane. Ugatusanga no kigusha n'amajana 3. Yego cyane. Urumva ufashe rero dushake dufate fata ibibuguru 10. Kandi je vyama bikurira rimwe. Yego. Fata kugwiza n'ibihumbi 2 n'amajana 250. Wumva arangaye 25 bukubise hari. Okay. None ayo mafaranga ni make kandi nyina isigaye. Na yafumbi cyana mu murima. Inyungu rimwe ahubwo gusa ni biharuru gusa umuntu ataba yakoresheje. Kandi kindi naci ingurube ntabwo izijya sondori gusa hari abantu ro bafise ingorane. Ntuyibonere wabonye ingana kujya ngo ijya gutunzwe n'amasondori. Ingurube irajya ivyatsi. Yego. Wabonye ko ndima n'amashu. Yego. Hajya amashu rero bijya bisigarira hajya baritemye bijya bisigarira byazo ndagenda nkabikurayo nkabironga nkavyoza hama ngahereza ingurube. Kuko hari ikindi kintu nibagiye kukubwira. Abantu benshi bazi ko ingurube ari ikintu c'umucafu. Yego. Mugabo siko biri. Ingurube ifise isuku rikomeye. Igira umucafu kubera we uyoroye wayiteye ubucafu. Nahajya rero hajya wabonye ziba hagira afise ahita amase nahiryama. None umvita afise isuku
rinini rinini cyo gituma rero nanje hajya kuzihereza ibintu banza haraba ko ivyo bintu ari ibintu bisukuye naho biba zijya zibisigarira zijya basigaje je ntago nca ndabiyora bijya basigaje ngo nca ndabijana ngo nca suka mu ngurube ngo nca ndayihereza oya nca ngenda nkabanza bakabishusha bakabiteka bigashuha bigashuha hama kugira ijya migera yose ibanza igirene ibanza ipfe imya migera ibanza ipfe benshi rero arabazi ko ingurube ari ikintu cy'igicafu uyori ivyo utoraguye none we wagezeho hajya n'ubu nawoza n'injya ntazi yuzikuye sishobora kukwemera ko hazijya ngurube zanje oya sishobora kukwemerera urazikurikirana cyane bazikurikirana babanza bakabiteka bigasha imigera rero nkabona ko imigera yapfuye none nk'ibyatsi navyo bica bigenda gute ko umuntu abivyaha mu ishamba nta migera biba bifise imigera biba biyifise mugabo ico nkora ncanza nditwararika inyuma y'amezi abiri ncanza imiti y'inzoka rero hajya ndazi imiti y'inzoka mu ivyo vyatsi Christian ugwaruka twebwe ugwaruka turakunze kuvuga duti ntabuzi dufise kandi abari byo kuri nyene ntabuzi twa dufise ama ari batubwira byinshi bakaduha impanuro bati burya urashobora korora burya urashobora kurima mugabo ariho nabo bamwe mporanganiriza mugwaruka nyene ati natwe ko tabuzi dufise hari abapapa nkunze kuganiriza bakavuga yuko twokorora tukarima bagaca banyishura bati burya umutahe ikindi kintu dufate nka muganga nkumbuze ati muganga Christian ararima arorora agaca ati burya none se muganga arahembwa aronka umushahara bigaca bituma akurikirana ibintu byiwe neza kubera ko aronka umushahara hari akajambo tubwira kuri abo biyumvira mwene uko urakoze cyane ico nico nama ndiko ndabwira n'abajene benshi mbere nsanzwe hari n'igikorwa jewe njejwe no mu ishengero muri eglise ndakunda gutanga impanuro bene izo ivyo vyose byinshi biva ku bunebwe bwa mbere biva ku bunebwe no kugaya akazi namambwira abantu yuko nta kazi kaba kabi akazi kabi nakatuma udafungura mugaba akazi kose gashobora gutuma ufungura nakazi keza cyane kubajene rero bobo bazi yuko ahejeje acafata dossier agire CV ashiremo certificat abahejeje humanité ashiremo donc diplôme donc ibikenewe vyose akumva umengo yoronka na bidepoza bakamwakira nivyo vyo bavyiza ariko nagenda kubwire naho yogomba karonka ko kazi mugabo mu mutwe atari karahakoresha neza ngo akoreshe ibyo kwiyungunganya aco bishobora no kumufasha rero akazi rero kariho tugaruke ku ivyo vy'akazi kuba generera akazi kariho nka wewe mbere usanzwe uri muri kijya kigo ca Centre Jeune nagira ndakubwire ko ukwiye kuza murafasha abajene mu nyigisho cyane murondera abantu bashobora kuza barafasha inyigisho zirakenewe gose cyane abantu bave mu butamenya none wombwira gute ingene umujene avuga yuko akenye canke atakazi mukavuga asanga afise telefone zimvye telefone zubu urazi ko telefone zimvye ni hafi ibihumbi 500 telefone kugira ama telefone n'amajana 8 hari wazifise n'amajana 8 none ufashe ivyo bihumbi 800 canke ivyo bihumbi 500 uriko urankurikirana cyane gose ugaca ubishira mu mugambi ukagura nk'inkoko nk'akarorero iyo nkoko ukazora yibungabunga indya z'inkoko ntizigoye gose cyane nibisanzwe canke inkoko reka basi tuyireke dufate za ngurube twariko turavuga ukacugura ikibuguru kimwe c'ingurube ugacucorora umwaka wose ntubu ugeze kure kimwe kirashaka kuguha emilio amahera umuriyoni urenga none umaze kuronka umuriyoni urenga ushobora kukoresha kandi ukawudandarisha ejo ugasanga warose zibiri zitatu hama umuntu agatera imbere ega gutera imbere ni buhoro buhoro
bakunda kutubwira kuco c'amatelefone bavuga bati tegeza kugura agatelefone nyene kugira tumenye amakuru agezweho kugira kuko niyo hageze kudepoza nyene kumwe kuravuga ati kwegeranya ibyangombwa kugira aje gusaba akazi byinshi bica kuri ayo matelefone manini ubwo rero kunze kugana bavuga ati aka gatelefone karadufasha gatuma tumenya ibintu bigezweho gatuma tumenya ko aho twosaba akazi hirya no hino sinzi ko naho hari ikintu oya ibyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu wama wumva ingene Amerika arabisemerera Amerika arasemerera avuga ati abajene nibakore bakura amaboko mu muzu none hari ikintu nyene icubahiro yigeze kuvuga ati ndakunda gukurikirana ibiganiro cyane ati none mbwira ingene wotunga telefone ntikenera amayinite none cyane gose amamega gugwa ngahe gushika uyu munsi 18 ajya y'ukwezi kiyagura tugura yo ku munsi burya najya ku munsi hajya arahenze yarazimvye cyane none ufashe nk'ayo mahera y'amamega wewe ukironderera agatelefone nyene gakwiye ushobora kutelefona igajya tuba dukeneye kubwira umuntu inkuru gusa nari nkeneye ibinibu ukashobora gutelefona umuntu iyo nini ukabanza ukayireka ushaka gushika ku kindi kintu none ugumanye telefone ukaguma uyerera ufise telefone ugumva uvuga ngo urakenye urumva rero ni bwa butamenya byari bikwiriye ko abajene biyumvira gushika kure ikigihe rero ikintu kibisha abajene benshi n'amarigara rero amarigara kugaya akazi kabona ngo bijya sino bikora mugabo nta kazi kagayitse kabaho rero yego nta kazi kagayitse abajene nuko bohindura ivyiyumviro vya kera bigahinduka bakabiheba kamenya ko akazi kose ubuzi buriho wikoreye ikintu ugateruza umuntu rubaho ukamurushira ari yaraguha amafaranga ugiye kumufasha rero wabonye nk'ariya mu murima hariya jewe wahabonye nabonye hajya haraho mpebura abakozi haraho ndabahebura mugabo hajya nushaka kubwira umujene uti uraze rero ndaguha akazi acabona umengo biragayitse mugabo acabona umengo biragayitse acavuga ngo n'amashure yanjye yego rero umaze kubona ko ushize imbere amashure ucukuma muri vya bintu vy'ubukene nyene urumva nuko twohindura ivyiyumviro cyane aba bajene bubu urabona yuko bigoye cyane yego hari ikintu mwana mwaje kuvuga c'ikigo c'ugwaruka co ngaha imabaye ko twotumira abantu bashobora kuza kudufasha kwigisha ugwaruka gukura amaboko mu mpuzu yego nka wewe nk'uwo gutumira urabona ko heba umwanya kuko hari abantu benshi batubona ikigo c'ugwaruka bakakibona nko gufyina ntibigira bagikibonamwo nkuko cyo shobora gufasha muri communauté canke mu kibano na nimvuze rete nkamwe bwo batumira gafata nk'umwanya mukamuha umwanya makagerageza kurondera urwo gwaruka ati ngo tuje mu nyigisho izi naziriya twatumiye umuhinga aje kuduha donc experience yiwe mu byerekeye ubuzima urabona ko mo heba ako kanya mugasimbirayo urakoze cyane nugufashanya mu bumenyi mu bumenyi kandi jewe ndakunda abajene cyane kuko nanje ivyo bari kubacamo narabiciyemo jewe umunsi mwantumiye je nzokwitaba nta ngorane kandi je sinokwitaba kugira ngo mvuge ivyo umuntu wagusa tunatembera tutembera nkabereka mu mirima nkabereka ibi nibi mu bworozi haba akarorero kuko hajya abantu benshi usanga bafise ibintu vy'amateori cyane amateori benshi ubu uye uravyumva mugabo ibintu vy'amateori jewe hajya ikintu gikuru washaka nugushira mu ngiro ivyo wize kuko iki gihe ibintu vy'impapuro ivyo vyose twagiye tuvyiga ndibuka umwigisha uratwigisha agriculture uragira uramuzi sigiye umunsi Maxime ndamubona ariwe yatwigisha materiel ngo la pioche ngo c'est la faire ça ibintu nivyo mugabo ntitwumva neza ivyo ari byo ntitwumva ivyo ari byo mugabo ubu bakubwira ngo hato ngo ikora ngo ibi nibi urumva umwigisha ariko arabikwigisha wamengo ni ibintu vyo kuguhata kugira ngo wirongera amanota gusa mugabo ubu
wabonye amarato ndayafise aha muhira ndamenya ca nibuka rero mbonye avuga ati hato sera fersa ca nibuka rero wamwigisha rero urumva rero bwa bumenyi rero burya batwigisha nuko duca tubishira mu bikorwa mugabo ubu benshi buzuyemo iki amateori gusa rero amateori ni yakwiye kutuvuga amateori ni meza adufashe mugabo dushiramo n'amapratique reka nyine ibyo bikorwa byanyu musanzwe mukora by'uburimyi n'ubworozi ego niki bifashije iki mu kibano kuko nk'akarorero mwirya mirima yanje ndafise abantu basanzwe baza bankurikiranira bamfasha kurima ubu ndaneze guye ngeze mu mirima yabo nabo ubu batera ku murongo batera kijambere baranyigana baranyigana kuko wabibonye ko je sinigera ntera ibintu bitari ku murongo ubu nabo batera ku murongo igihe wasanga hajya mu murima hari ico utabonye wabonye abantu singira ni wihuse kukimbaza wabonye abantu bariko barasoroma imboga basanzwe bita umukubi ijya nibaje bakora bagara bakora abakozi basanzwe bajya barabaje gusoroma imboga bajya baraje kwisoroma imboga kandi zijya mboga sizo batwara muhira iwanje zijya rero bajya abantu zirabafasha nabo bashaka kumbwira ati amara turakeneye imboga bagira ni mwisoromere imboga kandi niyo vyeze barashobora kuhaca akagoro kabavuna akagure nkabahereza canke ukagurisha no kubigura kwagurira hafi bakagurira hafi kagurira hafi hajya narigeze kwatera hajya wabonye amashu meza gose cyane cyo gihengira uwo butayabonye bwajya hajya mu kibano bajya badandaje bo hafi bose baca barangurira amashu ahantu hafi urumva ivyo byose rero birafasha nakubwiye nk'umwavu ndafise amase y'ingurube y'inka shaka kuza umuntu akambwira ati amara Christian jewe nagize ikibazo hari hano nakerereje nagomba kurima amase ndayafise ndashobora guca namubwira ati reka ndaguhe ku mase amuhereza ku mase y'inka gutyo oya bwa y'ingurube gusa sinkunze yaca sinkunze kuyatanga kubera iki buganga ndakuze kuyatanga tubwiye yuko ariyo yego y'ingurube oya sindaguha urikunda cyane rero oya se kuyikunda mugabo ingurube sindaguha sindaguha yego muganga Christian emwe je ndaje cyane kubanganiriye na mwebwe mwakoze kuba mwampaye akanya kugira dushobore kuganira ukemera ko no mu murimo wanyu kuna ndahaciye ati ko nsanzwe jewe nigendanira agasakoje kaba karimo amapareye yego cyane nkaba nanje ico niyemeje kugira mfashe mu kibano kugira mvuga ati tuganiriye ntaba n'umuntu numwe canke babiri ntabura nundi muntu azona gutelefona ahubwo ucuduha n'akanimero kawe mu mwanya tugashireko ariko usanga hari umuntu mu kibano yarimye bikanka nabonye hajya ababanyi abo mwadikanije imirima yabo ntimeze neza se kubatuka biguze kubavugira imirima yabo ariko nagirageje kuraba umurima wawe n'umurima wabo sinawukamiye kuko ntarushana nabasabye ariko bashobotse kuvuga ati reka tuzojeyo kwa muganga mbega nyene muganga ntaraheza kumbaza ico kibazo nce ndakubaza ko ikindi kibazo bajya ababanyi bajya mwadikanije ndiko ndaraba imirima yabo uko imeze n'iyiwanyu ubwo nta kantu ko kwankana ati ubwo mugabo ntaturogera imirima ko tubona iyi murima urakoze cyane urumva ni bimwe nakubwira ikintu kiri mu ngabire yawe ega benshi baja mu bintu batabikunze nakubwiye akaro yuko umurima ugendegwa kandi umurima ntuvuga mugabo wafasha ko kantu umurima ntuvuga mugabo urumva uramenya mwene umurima ko uramenya ko gisuma cyane hajya rero benshi gituma nibaza yuko ijya mirima yanje idasa nijya nakubwiye ukuntu jewe nsanzwe mfata amase yanje nibaza rero ko bajya barashobora kuba bakoresha amase yanyagiwe uburyohe bwose imvura yagize yabukwezi kabukuramo hama ikindi naco wabonye ko ntigera nemera ko habamo ishamba ega mu mirima haraba ico bita competition de culture harabamo competition ugasanga igiterwa kiriko kiranigana n'ivyatsi iryo ni kosa rero nobiha ibintu bibiri bikomakomeye amase bakoresha mbega ameze gute
mbega babagara ryari. Hanini nobihereza rero ivyo bintu bibiri. Yego nobihereza ivyo bintu bibiri kuko wabonye nanje yuko bijya bigori biri haruguru kubera ayo mase nyene bijya benshi babibona ko ari vyiza gose hajya rubishika bakabona ko ari gitangaza. Yego cyane mugabo jewe hajya nabonye ko hariho karansi hajya harimo ikibazo kandi mu ndwiza shaka kugikosora. Yego abo rero bahamagarira rero kuza barabaza burya na jewe ntubone bijya byose wabonye n'ubu ndacabaza n'ubu nguma mbaza. Duha kanimero kawe tubanze tugashireko. Okay cyane ukeneye ashaka kurima ibintu kuri kijambere ashobora mushobora kuganira nkuko nawe uhora uganira. Nta kibazo oya ico uvuze benshi no kungendera barangendera umuntu akansaba impanuro burya nanje n'ubu nguma asaba impanuro. Nguma asaba impanuro. Akanimero rero kanje nsanzwe nkoresha ni 69 amajana 256 amajana 342. Ego ako karafise na WhatsApp iyo nyene niyo nkoresha kuri WhatsApp. Urakoze cyane iyo nyene niyo nkoresha kuri WhatsApp. Beka ndafashimire cyane gose mwe byimva mutima ko kanya mwemeye kumpa bya tuganire kugira dushobora guhereza ubumenyi n'abandi ariko kandi hakaba hari akantu mva mwashaka gushikiriza ku Nkerebutsi TV. Umwanya ni gwanyu. Urakoze cyane. Ubwa mbere ndagukengurukiye cyane ingene wangendeye ukansanga mu murima si benshi babikora. Hari abahora bansangayo cyane cyane ndiko ndatera bakambwira ngo kutera neza ngo ku mirongo bakantwara n'amasanamu bakamfotora bakajana mugabo benshi usanga ari amashira hamwe babagomba egari abantu bakamishiriza ku bandi. Ari nk'umuntu ashobora kuza kugira aje kwerekana ko ari we yangiriye encadrement mugabo atari we. Jewe nakubwiye umuntu akunda kungira encadrement wa agronome ito Constant. Hari n'undi mu agronome w'umugenzi wanje dukunda kuvugana yitwa Azari. Uramuzi Azari wo mu Ruseseka. Ujya rero nawe uza kumfotora mbavuga nti uyu ntangorane. Hariho rero ikintu navuga rero gihora kimbabaza rero ni kimwe rero. Hari abantu bansanga mu murima n'amapareye ugasanga bariko baramfotora uravyumva mugabo nkaca mbona ko ayo mafoto bariko batwara arayo kugira ngo berekane ko hari ivyo bariko barakora canke bigishije mugabo atariko bimeze. Rero ndashima rero wenda gukengurukiye cyane ingene wangendeye mu murima mbere ukambwira uti reka shike no muhira iwawe ndabi bijanye n'ubworozi. Ndagushimiye rero ntabwo uri nk'abajye baza gufata amafoto kugira ngo bayakamishe. Mugabo wewe nabonye kuri ko ushaka kugira ngo werekane ivyo ndiko ndakora kugira ushobore no gukebura n'abajene n'abandi nkuko ashikora bivuga. Ama rero kuco gusaba rero ico nagomba gusaba ndafise vyinshi nsaba. Icambere turagira ikibazo kijanye no kuronka amafumbire dutevye rero ico ni gisabo nyene twagomba gusaba kugira ngo abajejwe uburimye n'ubworozi baze baradufasha kugira ngo turonke ifumbire ku gihe. Turonke ifumbire ku gihe kugira ngo ibijanye n'uburimyi bigende neza kuko wabonye nawe nka bijya bigori vyanje biri hariya haruguru ngira warigeze kuhaca mu gihe giheze wabonye ko uko vyasa mu mwaka wahera warigeze kuhaca urengana ndavyibuka sinzi ivyo wari kuraraba wabonye ko ikigori nari ndahafise ko kidasa ariko ngomba kubikosora. Rero hajya ntugire ngo niyindi ngorane niyo karanse yo kuronka ifumbire rero dutevye. Rero ico rero no gisaba ko bodufasha abajejwe uburimyi n'ubworozi tukaronka ifumbire amase akadushikira hakiri kare. Ico coba ciza gose cyane. Ikindi naco nosaba nuko abajejwe uburimyi n'ubworozi boza baratugendera. Ico no gisaba ko boza baratugendera mu komine mu ntara bakatugendera bakamenya ibibazo dufise. Ari n'inyigisho burya abantu hariho ingorane bagira kuko bataronka inyigisho. Tukaza rero turaronka inyigisho hama inyuma y'inyigisho hakabaho kurescra umuntu kumbe mu Kirundi twobivuga gute asikaje ne kuvuga ko ari ngo kumugira ubumenyi kumunguru oya kumungura Kirundi ciza no kungura ariko biba birimwo
mu kinyarwanda bavuga ngo guhugura, mu kinyarwanda bavuga ngo guhugura, mugabo abarundi natwe imvugo yiwacu tuvuge gukabura basi, ni kumukaburira ubumenyi, gukaburira ubumenyi, bakaza ikirundi ciza, bakaza baradukaburira rero ubumenyi tuba dufise, kuko hariho kujya kwa muganga, urabona yuko kwa muganga baradukabura, baradukabura bakatubwira ati uyu muti ntugikora, bakatwigisha uwundi tukamenya rero bishasha bigezweho, dukenero bishasha bigezweho. Nivyo rero hama tukaza turagenderwa, hama ari inyigisho zikenewe bakatubwira bati muraze mu nyigisho izi n'izi. Za nyigisho rero twarose twashobora kuzigisha n'abandi, haba mu mashengero n'ahandi. Nivyo rero bisabo binini cyane, numva nosaba ivyo bibiri cyane gusumba ibindi byose. Christian, reka tugushimire cyane gose, kwa aka kanya waduhaye. Nizere ko n'ikindi gihe twasuye kubakenera muzohava muduha akandi kanya. Nukuri namwe ndabakengurukiye cyane, ndakerewe kandi Nkerebutsi TV, Nkerebutsi TV ndayikengurukiye cyane kuko hari ikiganiro munaheruka naho wari kurarangiza, mwaheruka kuvugana na Musenyeri Serapio, caramfashije gose cyane, caramfashije kiya kiganiro gose cyane, kuko Nkerebutsi TV muradufasha cyane mu biganiro, kandi byaratunguye kijya kiganiro caranyigishije cyane. Ndavye narumvise Musenyeri Serapio ingene yiga kure, bijya baje Bubanza, byari ibintu byiza gose cyane. Nk'abajene rero kijya kiganiro ahubwo nagira ndagusabe uzogikwiragize kugira ngo gishike hose gikabura abajene, kuko abajene bubu ibijanye no kwiga bashaka ibintu vyoroshe gose cyane, vyoroshe gose cyane. Yego cyane. Rero ndagukengurukiye nawe ingene washoboye kungendera araba ivyo ndiko ndakora, nukuri ndagukengurukiye cyane. Ikindi gihe rero uzobona ko bikenewe uzuntumeko, kandi nzokwitaba. Hama rero nawe igihe wabonye ko bikenewe nawe wenyene na jewe uzongendere nibona ko bikenewe, uzongendere kuko ibintu uri kurakora ibintu vy'amateka n'ibintu vyiza cyane. Turagushima nukuri, turagukengurukiye cyane. Murakoze cyane namwe mwadukurikiranye ku Nkerebutsi TV. Ni ikiganiro cyacu kigarukiye, namwe tubashimira cyane kuko mwama mukurikirana ibiganiro byacu, ariko kandi turipfuza abadushigikira no mu bikorwa byacu turimwo. Umwanya rero ni gwanyu, natwe turashobora gutanga akanimero kacu 69 134 154. Hama hasigaye naho gutaha. Bye bye.